kuko nabo bashima ibyo tuvuga bavuga bati yaba mukuze mukabikora byari kuba byiza, none ko mubivuga mukiri bato ntacyo bimaze. Mu by'ukuri twaracitse intege, twumva tuti twagira ngo muri aho muratwumva muca mubikora. Niho twisanze dutanguye gukora ibyo dushoboye, tuti mu kurindira ko hagira abumva icyo bokora, reka twebwe tube turagira icyo dukoze, tuve mwihimiriza ariko tujye mu guterera. Novuga ibintu bitatu nyamukuru twaterereye. Twaraterereye mu ivugabutumwa kubera yuko abimbuzi bari mu muryango w'abimbuzi ba Kristo, akarangamutima baharonkeye k'urukundo, k'ubumwe. Wumve umuryango nka club y'abimbuzi irimo nk'abantu 200 badasangiye idini, badasangiye ishengero bavamo. Hanyuma akandi kabazo numva no babaza nakajanye n'imyaka 25 iheze nireko mwari mufise, mbega hoba hariho intambamye mwahuye nazo muri no rugendo bino myaka mufatiye kuyerekwa y'abimbuzi ba Kristo? Hanyuma twe twifuza kumenya mbega inyuma y'imyaka 25 iri imbere twitege iki, haba ku ishengero canke ku gihugu muri rusange. Sinzi ko kabazo kanyene ko kabaza umuyobozi hari uyu munsi. Twumvise ko mu bantu bashikiriwe gose harimwo abatwa, kandi twumvise bakoresheje uburyo butandukanye kugira ngo ubutumwa bwiza bushobore kubashikira mu buryo budasanzwe bw'umwihariko. Abatwa bitege iki mu myaka iri imbere? Bashinga ntayo bapfasoni, nyakubahwa urongoye inama nkuru y'umuryango w'abimbuzi ba Kristo, nyakubahwa muyobozi w'umuryango w'abimbuzi ba Kristo ku rwego rw'igihugu, abakozi mwese bo muri Harvest Initiatives, bamenyesha makuru mwese, mu nkundire ndabaramutse mwese mu izina rya Yesu Kristo. Mwiriwe neza. Kuri uno muhingamo w'itariki ya 14 z'ukwezi kw'icumi muri mwaka wa 2025, fise iteka n'akanyamuneza ntangere byo kubakira no kubifuriza ikaze muri kino kibanza no muri iki kiganiro namwebwe abanditsi n'abamenyesha. Nkuko mwabibonye ku butumire twabarungikiye, na cyane cyane kuri mwebwe abamenyesha makuru, umuryango w'abimbuzi ba Kristo Harvest Initiatives ariwo wahora witwa Ministère de la Moisson pour Christ, MMC mu mfunyafunyo, waramutse utunganya iki kiganiro ku banditsi n'abamenyesha makuru mu rukurikirane rw'ibikorwa byo guhimbaza isabukuru y'imyaka 25 umuryango umaze ukorera igihugu, ukorera Imana. Nagomba rero ndabifuriza ikaze muri iki kiganiro. Nizeye ko muza kumva ibitari bike bijanye n'umuryango, uko utunganijwe, ibyo washitseko muri imyaka 25 iheze, ndetse n'intumbero ya kazoza dufise. Twizeye ko ku bwanyu ibikorwa by'umuryango w'abimbuzi ba Kristo bizomenyekana gushika kure, maze bibandanye bigirira ikimazi canke akamaro ubwoko bw'Imana aho buri hose duhereye mu Burundi. Ikindi banyakubahwa, mu nkundire ndabashimire ko mwatwitavye. Ibi byerekana ko mwizeye ko ibivugirwa hano ari iby'ikimazi, kandi ko mwiteguye kubidushikanira kure. Mwakoze kuza, Imana ibahezagire. Mu kurangiza, kuko ari ijambo ryo kubaha ikaze, mu nkundire ndabifurize kugira ibihe byiza umwanya wose tuza kumarana, kandi ngire ko ndabashimira. Imana ibahezagire. Murakoze. Nagomba ntangure nifuriza iyubire nziza nyakubahwa representant legal na comité executive arongoye. Ndayifurize kandi nyakubahwa umuyobozi
w'ishirahamwe Directeur National n'abakozi bose bakorana nayo. Mbere mbonegweho nifurize yubire nziza ababaye mu muryango w'imbuzi ba Kristo bose, abarongoye imigwi mito mito y'imigwi yo guhindura abigishwa, ababaye mu bikorwa by'ivugabutumwa, abari ku kivi, ndabifurize mwese yubire nziza y'imyaka 25. Jewe ngoma mvuge mu camake ubuzima bw'uwo muryango w'imbuzi ba Kristo kuva uvuka n'ingena wagiye urakura, hanyuma ndaza gusubiza nyakubahwa representant legal abandanya avuga ivyerekeye ibindi biranga ubwo buzima bw'uwo muryango. Ako jewe nk'uwarongoye umugwi nka fondateur ari kumwe n'umugwi wa cofondateur, ni byo ngomba gukora. Umuryango w'imbuzi ba Kristo watanguye neza na neza mu 2000, hari mu kwezi k'umunani niho umugwi wiyegeranya ngirirwa ubuntu kurongora. Je nari maze igihe niteguriye gutanga igikorwa ntazi cyari cyo kubw'umuhamagara Imana yari yampaye, ariko kandi biza gutomora neza muri uwo mwaka ko yagomba ko dukora ishirahamwe Rukristo rifasha mu by'ivugabutumwa no mu byo gukangura ishengero. Rero mu yandi majambo abatari babiza bimenye, uno muryango ni ishirahamwe yatangwe n'ugwaruka. Ugwaruka twara abantu ndwi, kandi warakuze muri twebwe yarafite imyaka 28. Ni jewe na representant legal turangana, nitwe twari dukuze. Hanyuma twari muri kaminuza y'u Burundi, bamwe twari mu ya gatatu, abandi bari mu ya kane, abandi mu ya kabiri. Twari yinjiranye nka rimwe bivanye n'igihe umuntu yinjiriyeyo. Harimo abari baraciriwemo n'amagume bari bagarutse gusubiramwo, ariko abandi twari twinjiriye rimwe. Nuko rero twatanguye, hanyuma dutangura turi umugwi witwa Groupe Moisson pour Christ, GMC. Iryo zina nta bantu barizi benshi, rizwi na twebwe twatanguye. Muga mu nyuma tugeze kwemerwa n'amategeko no twaca tuwita Ministère de la Moisson pour Christ. Hanyuma nuko twatanguye, twagiye kuba muri kaminuza y'u Burundi. Iryo shirahamwe ririho dufise ibyo tuko turakora, bamwe baja mu mirimo ya misi yose, jewe fata ingingo baranashigikira uce ndarikorera, nta nakandi kazi nakoze, naciye nitwararika iryo shirahamwe rigitangura. Hanyuma muti cyari cyabatumye mu bikora ivyo cyari giki? Ico gihe twari turaje ishinga nibihe gihe cyari igihugu cyarimwo, igihugu cyari mu bihe by'intambara, cyari kimazemwe iminsi imyaka kuva 1993 igihe umukuru w'igihugu Ndadaye apfiriye. Hanyuma ivyo bihe rero by'akajagari n'ubwimo byaragaragaje intege nke mw'ishengero, biragaragaza ugusinzira, biragaragaza uko ijwi ry'ishengero rirabura. Aho rero twe twavuga tuti nta kuntu umuntu yoreka ngo ibintu bimeze gutya, birakenewe ko ishengero turikangura, yibutsa igikorwa cyaryo cyo kuba umunyu n'umuco w'isi. Twari twizeye yuko yokora iryo risabwa, rifise ijambo ry'ihumure kandi bo ritanga yohindura ibintu. Hanyuma niho haca haza ico cyiyumviro tuti twifuza kubona ishengero rikangutse ngo rikore ibyo ritegeza gukora. Hanyuma ishengero rikangutse ryoca rifasha igihugu guhinduka mu bice byose. Ubwo rukundo rwari rubuze, ibyo bintu byari bituma hari intambara, byagaragara ko ari uburangamutima buzanwa n'ubutumwa bwiza. Twavuga rero ishengero ryo kuri ko cyahamagariwe ryo hava rigarukana bwa burangamutima bubuze mu Barundi, gahava bizana umubano mwiza, iterambere n'ihinduka. Mbere tukavuga tuti no mu isi yose iryo hinduka ryabaye mu Burundi bo hava barimenya. Naho twaca tukura rijya yerekwa rivuga riti Burundi buhindutse kubw'ishengero rikangutse bukayangana mu isi biciye muri Afrika. N'ubu munsi niryo yerekwa imyaka 25 tumaze dukurikirana. Hanyuma ibikorwa twagiye turakora, ndangiza kano ka jambo gatoya, byagiye birahinduka, mugabo intumbere yagumye ari yayindi. Ubwa mbere twe twibaza yuko twohimiriza gusa, twariraba n'ubuto tukavuga tuti twohimiriza gusa byo bihagije, hogira abatumva bagakora ibyo bategeza gukora. Ariko ko twabandanije ko twasanze ihimiriza ata mwimburizana, kuko nabo bashima ibyo tuvuga
bavuga bati yaba mukuze mukabikora byari kuba byiza, none ko mubivuga mukiri bato ntacyo bimaze. Mu by'ukuri twaracitse intege, twumva tuti twagira ngo muri aho muratwumva muca mubikora. Niho twisanze dutanguye gukora ibyo dushoboye, tuti mu kurindira ko hagira abumva icyo bokora, reka twebwe tube turagira icyo dukoze, tuve mwihimiriza ariko tujye mu guterera. Novuga ibintu bitatu nyamukuru twaterereye. Twaraterereye mu ivugabutumwa iyo myaka yose 20 nibaza iheze, turagira ivugabutumwa ku rwego rw'igihugu, tugomba yego gushikira abantu ngo bakizwe, mugabo kandi kwereka ishengero igikorwa cyo gyokora. Hanyuma iryo vugabutumwa ricari byara igikorwa cyo gutegura abigishwa. Ko twavuga tutabantu turungitse mu ivugabutumwa, mbega zobandanya bakomeye mu by'Imana, mbega ntibazo bava bavangirwa n'inyigisho z'ibinyoma. Aha rero hacavuka imigambi myinshi janye niyo ntumbero, niho hacavuka imigwi y'abigishwa ba Kristo twitwa bimbuze ba Kristo, cyaragiye mu gihugu cyose. Niho hacavuka amashuri ya Bibiliya kugira ngo abantu ntibave mu ntumbero. Mu nyuma bivanye n'ingene abategetsi ku kibuga batwakira, nibuka cyane cyane mu ntara ya Muramvya, umuramatari atubwiye ati muri ko murakoresha umwanya abantu bo bayaguza mwokora ibintu bigaragara twumva. No twatandukira mbere ku bikorwa yishura inyishu apana z'ibyo by'ibibazo by'imwemu gusa mugabo mu mubiri. No twatandukira gukorera abatishoboye, abatwa, dutangura Muramvya, hanyuma dutangura gukorera abatishoboye mu migambi myinshi muhava mwumva. Hanyuma rero tuvuye Muramvya, aha twagiye turavuga ubutumwa, twaje dusanga yuko bukene, cyo bituma dusanga imigambi yacu twayiranguye atari hake mu gihugu, mugabo hose byakurikirana naho dusanze hari bukene. Rero ntarangiriye iyo myaka je muwarongoye uwo muryango imyaka 15, hanyuma mu nyuma bagenzanje barambura mu ngata. Novuga ko nize ibintu bitatu nyamukuru. Ikintu cya mbere nize no bwizigwa bw'Imana. Imana ihamagaye abantu gukora igikorwa, irabaherekeza ikabashoboza. Nababwiye yuko twari imisore n'inkumi, hari n'inkumi 2 n'imisore 5, nta na kimwe twari twishoboje ubwacu, kubona twaravuyemo ikintu gifasha igihugu, no kuba ari ubushobozi bw'Imana n'ubwizigwa bw'Imana. Ikindi nize ni ubushobozi bw'urwaruka. Urwaruka arashoboye abantu babivuga, twebwe rero turakarorero. Ubusore bwacu twarabonye Imana gukoresha mu kuzana ibintu bizana ihinduka rigaragara. Kandi mu nyuma havuye ibyigwa usanga abantu batangurira bikomeye ni gake baba barenze imyaka 30. By'ukuri twarakwije ibyo abanditsi, umwanditsi uvuga yitwa Jim Collins yanditse, twabikwije. Twaragaragaye yuko umuntu agomba ibintu bihinduka byagutse, kenshi zoba ari mu rwaruka. Hanyuma mu nyuma n'ubushobozi bw'iyerekwa usanga ari ikintu gito bimenya gukina, mu nyuma igakura. Sinyekeranya ko mu myaka 50 bahimbaza imyaka 50 hari izindi ntambuko tuzoba twarateye. Nuko nk'uko mugenzi wanjye yabivuze, turabakengurukiye neza mwashimye numva mwashimye kuza kumviza aya makuru. Imana ibahezagire. Mbanze gushimira mwene data Onesphore ku ijambo yaje kubashikiriza ingene twatanguye umuryango. Ubu ni umupasitori mugabo icyo gihe ntiyarabwa umupasitori. Jewe ndaza kuvugana namwe ku bijanye n'ingene uburongozi bwagiye burakura cyangwa uko bwifashe muri kino gihe, ingene tubutunganya kugira ngo ibikorwa bigende neza. Ku mazina nitwa Victor Barantota, nkaba muri kino gihe ndi umuyobozi w'inama nshingwabikorwa canke komite executive mu gifaransa, ariko kandi nkaba nserukira umuryango w'imbuzi imbere y'amategeko. Uko mumaze kubyumva, umuryango w'imbuzi ba Kristo MMC mu mfunyafunyo ariyo yahavuye ihinduka icyitwa Harvest Initiatives, watanguye mu mwaka w'2000 kwezi k'8. Singarose kuvuga uko twatanguye yabivuze, mugabe bigaragara yuko ari Imana yako twari abanyeshuri, kandi ku by'ukuri twari tukiri bato cyane
mugabo Imana yabanye natwe turakora ikorwa gushika tugeze uyu munsi. Naho rero twari bato, umuryango canke ishirahamwe turiko turagiyumvira bategeza gushiraho inzego canke uburongozi bw'umuryango uko wari kuravuka. Mu ntango hagati y'2004 twese ko twarindwi twahanahanye ibikorwa ata amatora abaye, umwe wese yari afise igikorwa jeje. Mwene Data Onesphore yakoze uturongoye, yari perezida wacu, jewe narabaye umunyamabanga mukuru, hanyuma abandi basigaye babiri twabazeje ibikorwa by'amasengesho intercession, bandi babiri tubazeza ibikorwa byo guhimbaza Imana no kwitazira uwanje adoration. Hanyuma umwe nawe baramujeje turongora inama nkuru ta Assemblée Générale. Umva yuko twagira Assemblée Générale turabana, ariko inyuma y'umwaka w'2004 tumaze kwemererwa imbere y'amategeko, habaye ngombwa ko dushiraho inzego, kandi twagerageje kuzishiraho kuko hariho n'abandi bariko baraza binjiramwo. Twaciye rero dushinga inzego zitunganijwe uku gukurikira. Hari urwego rw'inama ya bose Assemblée Générale, ifise ibiro birongora cyo kwita biro. Hanyuma iyo biro ikaba yarigizwe n'abantu batatu, mukuru wayo perezida, icegera ciwe hamwe n'umwanditsi. Abo uko ari batatu bose ndetse n'ubu niko bimeze, batorwa n'inama ya bose iteranye, kandi bafite ikiringo c'imyaka 5 yisubiriza, manda y'imyaka 5 renouvelable. Iyi nama ikorana rimwe mu mwaka, mu nama isanzwe n'igihe cyose bikenewe mu nama idasanzwe, kugira ngo isuzume ibikorwa by'umwaka uko byagenze, nemeze ibikorwa bizorangurwa mu mwaka ukurikira. Iyi nama ifise ubushobozi bwo guhindura inama nshingwa bikorwa, comité exécutif, mu gihe cyose ibonye ko ibikorwa bitagenze neza cyangwa cyose manda ya comité exécutif irangiye. Ubugira kabiri haza inama nshingwa bikorwa, ariyo comité exécutif mu nzego zirongoye umuryango. Iyo nayo nyene igizwe n'abantu batanu, murongozi wayo akaba ari nawe aserukira umuryango imbere y'amategeko, twita representant legal, muri iki gihe ni jewe. Hanyuma hakaba hari cegera representant legal suppléant, hama hakaba hari umunyabigega, umunyamabanga hamwe n'icegera c'umunyamabanga. Abo nabo nyene bafise ikiringo canke manda y'imyaka 5 nawe nyene yisubiriza. Batorwa bavuye mu nama ya bose Assemblée Générale, kandi baguma ari abamambre b'iyo nama. Bwa gatatu si urwego rw'umuryango, ariko novuga yuko ari nk'umugwi technique mu gushinzwe ibikorwa, nico twita mu Gifaransa coordination nationale y'umuryango. Ubwa mbere niko twayita, ariko ubu yarahindutse yitwa direction nationale, ibiro byo ku rwego rw'igihugu, ibiro bikuru ku rwego rw'igihugu. Ibyo biro cyangwa iyo koordinasigizwe n'abakozi bose b'umuryango iyo bava bakagera, kandi abakozi bose barongorwa na directeur national. Mukanya aza gufata ijambo atubwire ibikorwa uko vyifashe, uko biriko biragenda, ndetse kumbure ni byifuzo byo muri kazoza. Ibintu rero bihambaye nogarukako nuko umuyobozi ku rwego rw'igihugu directeur national afise manda y'imyaka 5 kandi yisubiriza kabiri gusa. Nukuvuga ko adashobora kurenza imyaka 15 muri ayo mabanga. Ugira kabiri nuko umuyobozi ku rwego rw'igihugu ntatorwa,
ahabwa akazi kandi arabihemberwa nk'abandi bakozi. Bwa gatatu, umuyobozi ku rwego rw'igihugu aca bumwe mu bagize inama nshingwabikorwa komite executive, akaba ari naho atangira raporo. Ikintu gihambaye rero hano ni uko umukuru w'inama ya bose, perezida wa Assemblée Générale mu Gifaransa, atandukanye na perezida wa komite executive. Ahandi mu mashirahamwe atari make umusanga perezida wa komite executive ari we representant legal, akaba ari nawe yarongoye inama ya bose. Twe biratandukanye, kandi perezida wa komite executive si we yarongora inama za Assemblée Générale nk'uko meje kubivuga, ahubwo komite executive iserukiwe na perezida wayo itanga raporo mu nama ya bose. Iyi nayo ikaba ari isuzuma uko ibikorwa byagenze. Hanyuma abagize inama nshingwabikorwa ntibahembwa. Abagize inama nshingwabikorwa mu Gifaransa komite executive ntibahembwa, bakorera ubushake cyangwa gushaka, abo twita mu Gifaransa aba volontaire. Mu yandi majambo, mu muryango w'imbuzi ba Kristo, ibibanza byose umuntu yinjiramwo biciye mu matora ibihemba. Cyanyuma no shikiriza hano nuko mu gihe umwe cyangwa uwundi ari mu nama ya bose yizigiwe, hanyuma agahabwa akazi, agasinya kontra y'akazi, acava muri iyo nama ya bose. Ni nk'ibyo novuga rero. Munkundiye nogarukiza ngaha kugira ngo umuyobozi ku rwego rw'igihugu teretse national nawe bashikiriza ibikorwa mwezina ko biko birangurwa. Murakoze cyane. Arakoze nyakubahwa representant legal ampaye ijambo, nanje ndabaramukije nongera ndabitse muna bagendaje barongora gishinaha. Amazina yanje yitwa Imana Donatien Mukaso, akaba ari jewe ndi umuyobozi w'umuryango w'abantu ba Kristo ku rwego rw'igihugu. Rero imbere ya byose nagomba nanje nifurize yubile nziza abanyamuryango y'abantu ba Kristo, abawubayemo, abawuciyemo, abakozi b'Imana twakoranye ibikorwa, ndetse n'abadushigikiye n'abo twakoreye bose, kubera nabo bari mu bagize n'umuryango wacu cyane ibikorwa dukora. Rero ndabifurije yubile nziza y'imyaka 25. Jewe rero ko mubona hano muri iyo myaka 25 abantu turi kumwe bagize amahirwe yo gutanguza, turabashimiye kandi bakaba bakiburimo ibintu byiza cyane kandi by'igiciro. Twashimira Imana batutuma na bubu. Jewe mu myaka 25 tumaze n'umuryango ufite n'imyaka 18, nuvuga yuko ndi mu binjiye kurunganira gatatu. Mu mwaka w'2007 niho hiyongeyemo no kwita abagenzi benshi, kandi benshi muri bo binjiye muri uno muryango bavuye muri ibikorwa by'ikisegeza y'ivugabutumwa. Rero ibikorwa umuryango w'abantu ba Kristo usanzwe urangura, no bivuga mu ncamake ko ni ibikorwa byisunga amahangiro umuryango w'abantu ba Kristo uba warihaye. Urabizi ishyirahamwe ryemerwa n'amategeko mu gihugu, hari ibyo bita amahangiro canke objectif, ibyo bazuberewe kurusha. Rero muri amahangiro navuga mu ncamake yarane, hariho guhagurutsa no gutegura umuhari w'abigishwa n'abarongozi bahindutse bava mu mashengero atandukanye kugira ngo nabo bazozane impinduka. Igikorwa cya kabiri cyangwa ihangiro rya kabiri ni guhimiriza no gukangura ishengero ry'u Burundi ngo rishyire mu ngiro itegeko ry'umwami wacu Yesu Kristo, ni ukuvuga ivugabutumwa n'injanabutumwa. Ko bari barababwiye bumvise yuko amagume yari yateye, hari ukuntu
yari yashikiriye n'ishengero ndetse n'abakozi b'Imana amusanga ishengero nyene biteye nk'umucyago ca Yesu yavuze ati yariko atembera Yerusalemu abona intama ngo zishika nk'intama zitari mu ngero kuvuga ngo ivyimburwa ni vyinshi ariko abimbuzi ni bake uyu ni umurongo tugenderako muri Bibiliya muri Matayo 9:37 rero ivugabutumwa n'ijanabutumwa igikorwa cyo guhimiriza mbere tugahimiriza dukora kugira twerekane nyine tugenda igikorwa kinini twakoze ihangiro rya gatatu ni guteza imbere ubumwe n'imigenderanire hagati y'amashengero ivyo navyo nyene novuga ko umuryango w'Abakristo ntawotanga ico adafise winjiyemo neza ukaraba bariko barasigurira ingene inzego ziba zipanze ariko kandi aka kantu ndakavuge ndakatomore ni ukuvuga ngo bababwiye ko inama nshingwabikorwa igizwe n'abantu batandatu muri abantu batandatu nagira ngo bamenyeshe ko nta n'umwe atari ishengero n'umwe nta muntu n'umwe ava mu ishengero rimwe n'uwundi muri abo batandatu mu nama nkuru ya bose tuva mu mashengero atandukanye nimba harimo abantu bari mu nama nshingwabikorwa mu mashengero menshi ntabarenga nk'abiri canke ngahe muri biro canke mu rwego rurongora inama ya bose barongowe n'abantu batatu naho nyene nk'uko nyene rero guteza imbere ubumwe n'imigenderanire y'amashengero ni ikintu gikomeye naco nyene twagiye twerekana mu buryo dukora twongera duhimiriza n'amashengero ihangiro rya kane ryo guterera mu iterambere ry'imibereho y'igihugu n'abenegihugu kuvuga ngo ivyo ni ibintu leta ibisaba amashirahamwe ariyo yose ati nimwerekane ingene mwawe muzoteza imbere igihugu gute muzokora iki ibikorwa nk'iki rero dukorera mu gihugu cose niko dukorana n'amashengero ariko kandi turakorera mu ntara zimwe zimwe mu buryo bw'umwihariko ni kuvuga rero ngo ngiye ko tuvuga ko twashoboye gushika muri myaka 25 bakarongora imigwi y'ivugabutumwa yo twatunganije isekeza izi n'inyigisho tukazicisha ku maradiyo Rukristo nko kuri radiyo Ivyizigiro amasengesho amakoraniro yo gukabura canke no kwita amakoraniro nkabura yerekwa byo twita convention de maçonnerie inyigisho z'uburongozi twarongozi b'amashengero inyigisho z'ijanabutumwa inyigisho zijanye n'imibereho no mu mashengero zo gutatura amatati cyangwa no kumviriza abahahamutse izo nyigisho zose nizo twahaye abarongozi baba bimbuzi canke abarongozi b'abapasteri b'amashengero dukorana kandi ico gikorwa carazanye umusaruro ushimishije no kuvuga ngo ibikorwa bitari bike bija muri iyo ntumbero yo guhagurutsa no gutegura abigishwa n'abarongozi ico ni gikorwa kimwe twakoze kandi twashizemo n'inguvu ica kabiri ni guhimiriza no gukangura ishengero ry'u Burundi ngo rishire mu ngiro itegeko ry'umwami wacu Yesu Kristo nkuko biboneka mu butumwa bwiza bwa Matayo igice ca 28 umurongo wa 19 na 20 havuga ngo nuko nimugende muhindura amahanga yose kuba bigishwa rero harabaho ibikorwa byo gutegura abavugabutumwa n'abajanabutumwa kubarungika ku rubuga muri iki gihugu nitwe twatanguje ico no kwita ivugabutumwa rya babiri inzu ku nzu mu gihugu cose tumaze gukorera mu bibanza bitari bike kandi tumaze gutegura abavugabutumwa batari bake tumaze kurungika batari bake mbere uyu munsi iki gikorwa ishengero rikaba ryaramaze kucakira no kuvuga mu byo twabona ishengero rikangutse ico kintu kiri mu byo dushimira Imana muri iki gikorwa nagomba kubaha ibiharuro bikeya kugira mwumve ingene ihwa cagiye gikura n'ingene kimeze uno munsi no kuvuga yuko isekeza rya mbere ryabaye mu mwaka wa 2005 harungitswe abavugabutumwa 47 baja mu bibanza bine hari mu ntara ya Mwaro ya kera dukorana n'amashengero 4 hashikirwa abantu 1800
nibo bashikirijwe ubutumwa bwiza. Muri abo 1200 barakizwa barizera Yesu umwami n'umukiza, muri kwa kundi bagenda babiri inzu ku nzu. Rero inyuma y'imyaka 25 no kuvuga ico gikorwa tumaze imyaka 20 tugikora, kandi kugeza mu mwaka wa 2020 twebwe twari tukiri kabimbuzi bacu twarongika hagati y'amajana 600 n'amajana 7. Ariko uyu munsi igikorwa kuva 2022 igikorwa twarabishikirije ishengero riracakira. Rero nagomba kubamenyesha yuko uyu munsi ishengero amashengero dukorana nk'isekeza duherukamwo ubu bari ku rubuga bari 3400. Murumva yuko hacabaho kwigwiza vyihuta, ariko dufashe ibiharuro byose muri rusangi muri myaka 20 n'isekeza, no kuvuga abavuga butumwa bangana n'ibihumbi 11 n'amajana 775 nibo bigishijwe bongera bararungikwa mu bibanza birenga amajana 394 bidasa aho, kubera hege hamwe usanga twagiye nka kabiri mu myaka 2 bikurikirana, ariko ibi bibanza bidasa mu gihugu cyose. Hama tumaze gukora n'amashengero agera ku majana 513. Rero abantu bamaze gushikirizwa ubutumwa bwiza ni 885 n'abantu 58. Muri abo 891 n'ijana 12 barakijijwe bizera Yesu umwami n'umukiza, bari mu mashengero. Iyo turi muri ico gikorwa hari igihe duhura n'abakristo bariko barasubira inyuma canke badendebukiwe, abo nabo bashika 310 baranaguwe mu kwizera. Ibitangaza n'ibimenyetso bya bindi biba kugira ngo abatizera bizere, bya bindi Imana ikora kugira ngo abakomantaje umutima bizere, harakoretse ibishika amajana 305. Hano ushobora kuvuga bibiri gusa. Sinoreka guhera ku catumye ubwanje ninje mu muryango w'abanduzi ba Kristo, kubera naho nangikizwa ni kubona umuntu yabaye paralize atakiva hari banura bakanikira umusengera ariho gikizwa ata bintu byinshi uramenya, Imana ikagukoresha umuntu agahaguruka akagenda agatambuka, bigatuma abantu barenga 100 bari ngaho bazi uko kuntu ameze, bakizwa bakizera Yesu umwami n'umukiza. Yindi ntaye novuga ni gihe twakora isekeza ry'ivuga butumwa mu bitaro mu mwaka wa 2016 mu ntara ya Ngozi. Abavuga butumwa bacu bagiye mu bitaro basanga hari umwana hagwari yamize umusumari munini bitumvikana ingene umwana ashobora kumira ushikana nk'isantimetero 8 canke 10. Bwace uwo mwana bamugira operation. Abavuga butumwa bariyo barasenga Imana, hama mu kwizera barataha, mugabuke mu gatondo umwana ntiyagiye muri bloke, basanze umusumari yasohotse. Ibyo nibikorwa byatumye mbere abantu benshi iryo vuga butumwa batarigira kwa makenga. Ntibiba byoroshe mu barabara, mu isoko, kunzu, ariko kandi ibyo nibikorwa byakoretse bituma abantu bizera. Murazi yuko hari n'abantu bakoresha ibintu by'amangetengete, abantu novuga b'abarozi canke abantu bakoresha ibintu by'amangetengete by'amashetani, abo nabo nyene barakizwa bakaza kumwa Yesu Kristo, kandi bamwe muri bo turabazi mu mashengero barimo n'abakozi b'Imana. Ico gikorwa rero caragutse, caguka mu buryo novuga igihe kiriko kirakorwa. Murumva ko inzu ku nzu babahaye akaroro nk'Imuramvya ko bababwiye bati mwebwe muri ko murasamaza bene gihugu ku kivi, cavuye kibyara ibindi bikorwa byabyaye igikorwa novuga cijana butumwa mu bibano bikengeretse canke bya mikoro make. Hano vuga cyane cyane mu bibano by'abatwa, ni hahandi ushika ahantu ugasanga abantu bose bariko bararira kubera umwana yahiriye mu nzu, yanzu y'ivyatsi ya Mitego. Wewe bikaca bikugora ingene uvuga uti Yesu aragukunda. Mbere aho hantu bataguteye amabuye wobwira Imana. Rero bica bisaba yuko abavuga butumwa bacu bifata nkuko Yesu yari kwifata ahageze. Mbega Yesu asanze abantu bashonje yabigenza gute? Asanze abantu bagwaye yabigenza gute? Yarabakiza ibyo bakeneye mu mubiri, hama akabagira n'imbabazi bagakizwa n'uburyo bw'umutima.
havuyemo rero igikorwa c'ijana butumwa hakoreshejwe ibikorwa by'impuhwe mu bihano by'amatwa n'abantu b'amikoro make n'abandi bantu b'amikoro make. Ico gikorwa rero carakoretse imuramvya, ibusiga mu ntara ya Ngozi ya kera, ibutihinda mu ntara ya Muyinga ya kera, mu Gitaramuka n'Ibugenyuzi mu ntara ya Karusi ya kera, hamwe rero n'imuramvya mu makomine yose. Ibikorwa nyamukuru twakozeyo cari igikorwa co kubaronsa uburaro aho baba, igikorwa co kubavuza kubera bamwe ntibagira ukuntu bashobora kwivuza canke n'ivyo kwivuza ntabyo bumva. Abantu bihutira kuja kwa rumenyera abandi ntigwimenyere, ariko kandi nabo bahutse kuja kwa muganga ugasanga ntivyoroshe kubera mikoro. Abandi ntibasenga kubera kuja abandi bari igihe wasanga ari bagatinya shengero, ugasanga biragoye umuntu kwaja mu misa atoza atagize gute, ugasanga n'ivy'Imana barasigaye inyuma. Igikorwa kijanye n'ivuga butumwa mu bihano by'abatwa twagikoresheje ibyo twita ibiraro by'ivuga butumwa. Niyo migambi canke amaproje atoreye umuti ibibazo baba bafise. Ikibazo c'uburaro, abana barwaye kwashi kubaha umusururu kugira ngo bakire kwashi, abana kubarungika kw'ishure, ndetse no kubavuza mu muryango wose kubera hagiye wasanga bafise ingwara zitari nke. Ibyo twarabikoze, ariko tuza gusanga yuko tutazoguma tubikora uko, tutanguza n'ikindi gikorwa novuga co kubafasha kwifasha nabo. Naho twatanguye umugambi witwa Nduza Nkuduze wo kubashira mu mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana. Tubigisha korora ibitungwa bito bito, tubigisha kurima, tubigisha kwikorera imigambi mito mito, tubigisha gusoma no kwandika abakuze, ugwaruka rwaciriye amashuri hagati, twubaka ibigo rusangi kugira ngo tubigishirizemo imyuga bashoboye gukora kwironka amikoro bonyene ubwabo. Ibyo bikorwa byose rero nibyo twashoboye gukora kugira ngo abo bantu bikunde tubashikirize ubutumwa bwiza. Rero ico kintu carugura ubutumwa bwiza muri bo, barakizwa batari bake, baje mu mashengero ahegereye, abantu nk'abandi barasabiranira nabo mu yandi moko, bagahana abageni, barakora imanza zose nka kurya abandi basanzwe bazikora. Kera ubuvyaye ntiyasohoka, upfuye yakwa no ubuze umuntu yakwa no kumwihambisha, ariko ibintu byarahindutse. Ikigo cahinduye ubuzima bw'abantu, haba mu buryo bw'umubiri canke mu buryo bw'impwemu. Rero impande y'ivyo novuga hari ibikorwa bibiri bikomeye twakoze mu ntara ya Muramvya ya kera canke muri komine Muramvya y'ubu. Tuhafise ishuri ry'akarorero n'ivuriro ry'akarorero kugira ngo bibe ibikorwa nyamukuru twokwerekana canke twokwerekera ko akarorero amashengero. Murazi ko ari amashuri yitwa sukomvase canke amashuri y'amashengero. Tubanze twerekana akarorero naho nyene turaba ishuri Kristo rigenda gute, hanyuma mu nyuma bogomba kubikora batwigane canke batwigireko. Ivuriro ry'akarorero bafise amavuriro yegamiye amadini, mbega bo bigenza gute? Ni gute ukora igikorwa cyo kwigisha canke cyo kuvura ukagerekeresha n'ivuga butumwa mu kibano? Mu ncamake n'ivyo bikorwa nyamukuru novuga twashoboye kurangura muri myaka 25. Murakoze. Jewe utubazo mfise nagomba kutubaza Pastor Onesphore, umwe mu batanguje n'umuryango w'abimbuzi ba Kristo. Icambere nagomba gushima ingene baduhaye ikaze kugira ngo twumvirize ano makuru aryoshe nk'uko. Nagomba kuyerekwa yatubwiye ry'umuryango w'imbuzi ba Kristo, kubona Burundi ishengero rikangutse shaka gutorera ibibazo biri mu kibano, igihugu bikangutse ngo biciye kwishengero. Nagomba kubaza mbega mwese ryo ko mufise cyukuri muri ubona mwararishitseko muri myaka 25 navyo mwari mwiteze mwarabishitseko. Hanyuma akandi kabazo numva no babaza nakajanye n'imyaka 25 iheze nireko mwari mufise, mbega aho hariho intambamye mwahuye nazo muri no rugendo bino myaka mufatiye kuyerekwa
ry'abembuzi ba Kristo. Hanyuma twe twifuza kumenya mbega inyuma y'imyaka 25 iri imbere twitege iki, haba ku ishengero canke ku gihugu muri rusange. Sinzi ko akabazo kanyene kukabaza umuyobozi hari uyu munsi. Twumvise ko mu bantu bashikiriwe gose harimwo abatwa, kandi twumvise bakoresheje uburyo butandukanye kugira ngo ubutumwa bwiza bushobore kubashikira mu buryo budasanzwe bw'umwihariko. Abatwa bitege iki mu myaka iri imbere? Twarivanye muri Bibiliya turigira ijambo ry'imvugo ya misi yose ikoreshwa mu mashengero. Icyo ni ikintu gikomeye gose cerekana ihimiriza twagize. Mbere saha mu Burundi gusa, ndamaze kugenda mu bihugu bitari bike cyane Buraya no mu buraruko muri Amerika ya ruguru, harimo ababaye mu masekeza yacu babandanije isekeza na hariya naho nyene. Urumva si yimbura gusa ino ntitwagize mobilisation yine gusa, no hanze iryo himirizo ryarashitseyo. Misi heze natangaye umuntu ari muri Swede asabye ngo ndamurungikira agakoresho kuko uvuga ubutumwa plan twara dukoresha. Tinarondiye nadushize nabuze, none nta kuntu wondungikira ka kantu twakoresha. Negeranije urwaruka tugomba tuvuga ubutumwa ino. Mu by'ukuri atagushikuza kurimwo, iyo ntumbero yo guhimiriza ku rugero rushimisha yarabaye, kandi nibaza ko kubandanya iba niko ibandanya yigwiza gose. Icyo rero turagishimira Imana ko cyamaze kuba, abakozi ni benshi. Cya kabiri, ryashengero rikangutse twagomba kuriro nk'abarongozi babona ibikenewe bakarikorera. Twavuye dusanga twariza abarongozi. Ubu rero turafise abapastori batari bake barerewe muri iki kibano no muri no mwemu. Na twebwe turi imbere, wumvise ko twese turi abapasiteri na represent na regari mu kandida pasiteri muri Methodiste Libre. Navuga yuko nitwasukanye twarahimirije mugado hava tujamwo, twaravya pastori benshi batangwa amashengero afise umutima nk'uwacu. Nibaza ko bitarahera n'ayandi aracavuka ahasaha gusa no mu karere no mw'isi, kandi ayo mashengero tuko turarongora by'ukuri arafise ayo maraso. Muke mwumva ingena zo gwiza ayandi. Rero nuko novuga ati none imibano naho ivyo byo gukorera abantu batishoboye haricyo mwashitseko. Yavuze nyakubahwa muyobozi, imuramvya iryo shuri ryacu abana twahereye mu ya mbere twarababonye baheza amashuri yisumbuye, ubu bari muri kaminuza babatwa. Sinzi ko atawuraheza, harimo n'abahejeje kaminuza. Murumva uwo mwimbi ngene ungana. Mwana atiga akaba abana benshi babatwariga abana barenga 1500 dushize muri ya miryango yose turavye bo tugaburira ubuyi ingene bashaja kwishure. Muvuga ko ibibano dukoreramwo abana batiga ni bake cyane. Musanzwe muzi ingene abatwa bibagora kwiga kubera ubuhinga twakoresheje by'amakantine scolaire n'ibindi byaradugije umwimbo wabiga. Ngira ngo wari we wese yoca yumva kwejo habatwa muri iyo miryango twashikiriye, muri ivyo bibano twashikiriye imiryango 650 niyo naheruka kera. Ihinduka ryarabaye gose kubera abo bantu bashikiriwe kandi bariko barashikirirwa muri ubwo buryo kugera ahantu bonyene bagira urudandazwa bemegwa mu ntara ya Ngozi ya kera. Muri Busiga abatwa barateye imbere ku buryo no mu isoko baronka badandariza bakotsa ibigori abarundi bakabijya. Uzingena bahora babanena. Harabaye ihinduka rinini ku buryo abo mu yandi moko baza kurondera abageni mu batwa. Iyo twarabibonye iyo integration, muganda barakubwiye akarero ka integration twabonye. Abana b'abategetsi nibo biga imuramvya uko ni ishuri privé, bagacahurira n'abana b'abatwa. Yumvira umwana w'umutegetsi, umwana w'umukomiseri, umwana w'umudirecteur w'intara w'ubuvuzi mu ntara, bagaca basangira n'umwana w'umutwa saa sita kuko tubagaburira hamwe. Iyumvira iryo hinduka riko riraba nibakura bazogumara abagenzi. Mu by'ukuri ihinduka turaribona riba kandi ryarabaye. Hanyuma
uwundi yabaje ikibazo Samuel ati none hari amakosa mwarakoze mubona yozokosorwa muri kazoza. Nivyo hari amakosa ajanye n'ubuto twari dufise ayo ntanyegera. Abakiri bato bagira inguvu nyinshi mugabo ubumenyi baba bafise n'uburambe buke. Rimwe twabonye nibyo mwumvise byamaze gukorerwa ko ningena tutari twiyumviriye gukorana n'ishengero mu buryo bwagutse. Twarisaba abantu tukarisaba n'ikibanza bararamwo muga ntitwarishiramo ngo rigire uruhara muri iryo vuga butumwa. Aho bavuga ati vuga butumwa twarishije mashengero nico bagombye kuvuga. Rero iryo kosa twari twararikoze kandi twarabonye ritera uruhagarara hatari hakeya ubu byarakosowe. Mu ngendo nshasha mwumvise ko ryasekeza riraba rikajamwo benshi baruta bamwe ba mbere mugabo ubu buryo buva mashengero n'abantu bava muri ayo mashengero nyene bakavuga iwabo. Iryo kosa twararikosoye. Irindi kosa ryaturanze intege nke yaturanze ivyiyumviro twaravyiyumvira tubikora mugabo ata migambi yizwe neza nayo nyene ni ingorane ya experience nta burambe twari dufise. Twasanze rero hari imigambi twakoze nitwiyumvira ingene izohera. Ubu rero mu ntegekanya y'imigambi ihari ubu harimo gusubiramwo ibyo twariyumviye ko ingene bizohera ingena twobiha umurongo tukamenya tuti twinjiye ngaha muri kino kibano tuzovayo iki gihe tuzosiga bimeze gutya kuryohora integekanyo y'ibikorwa iyo nayo turiko turayikorerako. Nivyo je no kwishura murakoze. Murakoze reka nanje nishure mbandanirize aho yaragejeje. Hariho witwa Swarade yabaje ikibazo aravuga ati mbega abatwa bitege iki muri kazoza. Mu by'ukuri igikorwa nyamukuru twakoze mu birano by'abatwa cari igikorwa cyo kubashikiriza ubutumwa bwiza. Ico turabona ko cagenze neza. Ica kabiri hariho ibyankenerwa by'akanya gato twakoze mu ikintu cari gikomeye no kwigisha abana babo. Rero kazoza abatwa bo kwitega bo kitega mu bana babo twigishije. Nta kintu kiryoshe nko kubona umwana umukuye muhira ugasanga yarageze mu wa gatatu muga yahevye kubera inzara. Hamukamusubiza ku ishure kubera gusa igikombe kimwe c'ubuyi mwebwe mushobora kuvuga muti akanakaye ko mu gatondo muga we wari ndya zikwiye z'umunsi wose bikamugumiza ku ishuri agaheza fondamentale agaheza poste fondamentale agaheza universite. Kandi aba banyeshure nk'abaza ku ishuri dufise Muramvya ni ukuvuga ngo turafise uburaro bw'abahungu kuko benshi bageze mu windwi baca bagomba guheba baje gupagasa Tanzania n'ahandi. Ishure ry'uburaro twarikoze kugira ngo abo nabo nyene tubaramire babashe guheza. Ni ukuvuga rero ngo abantu baje ku ishuri wacu baba bateguwe mu buryo bubiri, mu buryo bw'ubwenge no mu buryo bwo gutegurwa nk'abarongozi bazogira ikibano bazogira bambe akamaro mu kibano c'iwabo. Ahantu hatanga akarorero turafise nk'uwo twashigikiye yari yahevye ishuri w'Ibutihinda aragenda ariga araheza secondaire aragira formation pédagogique ubu n'umwigisha muri iyo communauté nyene hari ishuri n'umwigisha amakuru d'histoire canke ibyo byo kusubirishamwe abana ibyo bari bize niwe abikora kandi nta mahera basaba abikora ku bushake bwiwe kubera yumva ari devoir afise gukorera ikibano ciwe. Turafise n'ubundi ubu nuko yacamanuka kwiga muri université yaje Ibusiga igihe twebwe abantu bitwa agents de développement communautaire cyangwa abanimateurs communautaires bafasha mu kwigisha abarongozi b'amashirahamwe amakontra yabo yari yaheze n'uburyo bwo kwahemba byaheze. Uwo munyeshuri yitwa Gilbert yarafashije amashirahamwe yo mu kibano c'Ingozi Ibusiga kwiyorganiza neza mbere arabigisha byinshi cyane kubera yagumana nabo umwanya wose ari haba. Ubu uya yiga kuri leadership baranyongoreye agomba aheze ariko yiga iby'uburongozi kuri leadership ngaho oye. Murumva rero yuko kazoza kabatwa by'ukuri karahari kandi nibaza yuko umuryango w'abizi ba Kristo washizemo ingufu zikomeye kandi nabo nyene n'abavyeyi babo twarabwiye tuti mwebwe nta kinini yatwo tukibakoreye. Ico kinini yatwo bakorera
nuko twofasha abana banyu bakiga. Rero mudufashe murabe ko umwana yatahanye amakaye, mumukurikirane natwe tumukurikirane. Rero twibaza ko kazoza kabo kari mu runganwe rukurikira wabo twigishije nabo turiko turigisha ubu. Kibazo kigira kabiri yari yabaje ati ishengero rikangutse, Burundi bukangutse, mwarabishitse ko bimeze gute? Nibaza ko yamaze kucishura mwene data Onesphore, ariko ico nagomba kubabwira ni kimwe, nicuko yabivuze ati ikosa twakoze muri kahise, ego ryari rimeze nk'ikosa ubiravye ubu, ariko kare niko novuga jewe, ubiravye ubu wovyita ikosa, ariko kare ntivyari ikosa. Nababwiye yuko mu mahangiro umuryango w'imbuzi ba Kristo wari ufise, bivanye n'ingene batangiye umuryango ishengero rimeze, abakozi b'Imana bamwe bari bafitaniye amatati, bariga inyigisho zo gukira ibikomere n'ibindi. Kimwe mu byatumye barongozi b'amashengero basubira kuremerana, bakemerana, bakagirana, ni ukubera yuko abimbuzi bari mu muryango w'imbuzi ba Kristo akarangamutima baharonkeye k'urukundo, k'ubumwe. Wumve umuryango nka krebe y'abimbuzi irimo nk'abantu 200 badasangiye idini, badasangiye ishengero bavamo, muga basangiye ivyizerwa rukristo. Abo n'abantu benshi bazanye impinduka mu mashengero iwabo kandi bukebuke. Nihereye ko jewe mw'ishengero iwacu njejwe conseil d'arbitrage au niveau national, kandi ibyo si ibintu bopfa kuguha batabonye ko hari ico umaze. Rero icyo nagomba kuvuga, icagiye kutwereka ko ishengero ryakangutse ni icuko batanguye kumva nabo nyene ico kintu citwa abimbuzi nabo nyene aribo. Nagomba mwumve yuko ugomba gukangura umuntu kiretse ari nzihiye niho wo mukoma ku nguvu. Mugabo ihimiriza twakoze twarikoze dukoresheje ibikorwa biboneka, tukabikora bakaraba bakabibona. Rero tugeze mu myaka y'ibihumbi 2019 2021 turiko turagendera amashengero dukorana turaba abimbuzi bacu bari ku kivi, imigwi yo kwishengero rya twakiri baherekeza. Wabona ko bafise akangonongo na turana twe ko dusigaye tuvuga ubutumwa, ubu ntiturabimbuze. Iyo rero ico kibari ikintu kikwereka ikimenyetso kigaragara kikwereka yuko bya bindi bavyakiriye. Ukumva n'umurongozi cyangwa umupasiteri w'ishengero avuze ati erega mu nyuma zanyu mugiye twasigaye turasohoka dushikira abantu kugira ubutumwa bwiza, twubakira abapfakazi. Bya bindi byafashe tuje dusanga iryo jambo abimbuzi ntitwogigumana ngo tuguranire ahantu mwishira hamwe kugira no vuga. Murabona nk'amakarate simu dutunze ni propriétaire limitere canke econete, bashatse bari kwakira umwanya bashatse, muga rino jambo riri muri Bibiliya. Rero novuga ngo ishengero rikangutse, reka tubanze tuvuge ishengero nk'umubiri wa Kristo, umuntu umwe ku giti ciwe. Abo twahuye babanye n'umuryango w'imbuzi za Kristo, abo barakangutse. Abarongozi n'abapasiteri twateguye iyi myaka yose, abo barakangutse. Rero novuga ngo iyerekwa n'ikintu kinini nk'udashikira muno nyene cyangwa tokora wenyene, muga twebwe imisiyo twari twihaye canke igikorwa intumbero twari twihaye, novuga ko twashitse ko cane kubera yuko barongozi b'amashengero baragifashe mu minwe ico gikorwa. Reka nce ndakijaniranya n'ico Sifa yabajije kubera birasa, ariko avuga ati none kuva babifashe mu minwe umusaruro n'uyuhe. Naye nababwiye igitigiri kinini nya twari tugezeko, twari kurungika abantu 600 canke 700 mwisekeza givuga butumwa. Ariko kuva muri 2022 niho twatanguye kurungika abavuga butumwa bashika 1248 dukoranye n'amashengero 88. 2023 twakoranye n'amashengero 136 turungika abavuga butumwa 1800. Ejo bundi 2024 twakoranye n'amashengero 160 turungika abavuga butumwa 2400. Uno mwaka 2025 twakoranye n'amashengero 241 turungika abavuga butumwa 3200
n'amajana ane, kandi abo bantu baguma bari kumwe, ni imigwi iri mu mashengero. Murumva ko byacu bigwira n'ingoga. Mwa twabimbuzi twari dufise kugera 2020 bari 1248, kandi abo igituma mvuga yuko tutahombye canke bitari kosa kiyo turabiye mu marori y'ubu, aba bantu ntitwabateguye nk'abantu basanzwe, twabateguye nk'abigishwa bahindutse bazana impinduka. Kimwe rero mu byo novuga twokwirata uno munsi ni uko abo bantu aho bari muri abo ariko barigwiza. Iyo migwi yoroshe gutangura mu mashengero kubera umwe wese mu ishengero iwabo yaciye agerageza kugira ante kwigwiza. Iri rero ko tugomba gushika ko rirereye cyane rinini cyane, ntitworishika ko turishira hamwe tuvuge nka organisation, ariko abo bantu bose twita abigishwa bahindutse bariko barazana impinduka mu buryo mudashobora kwibaza mu masekiteri atandukanye canke mu madomene atandukanye. Hariho rero bimwe twe tutonashobora gukora ko tutokora ko byose ngo tubimare, ariko bariko barabikora hirya no hino. Intahe zirahari, bariko barashikira iyindi migwi. Hari wavuze ati mwarashikiriye abatwa, cenda mwishurira ko nawe nyene, none iyindi migwi iyindi nitwoshikira imigwi yose, ariko ko twatanze inyigisho zerekana ingene iyindi migwi yasigaye inyuma ishikirwa. Tukaba twarigishije abarongozi, abakozi b'Imana, abapasiteri batari bake n'abimbuzi bahoze muri uyu muryango. Benshi baratanguye gushikira imigwi kanaka. Hari abakorera mu bajene canke mu gwaruka rw'ibiyayuramutwe, hariho abakorera mu gwaruka canke mu bajene bajya badandaza imibiri yabo. Hariho abariko barashikira imigwi myinshi mu mashuri, hariho ariko baragenda mu mashure bagashikayo, hari ariko ni kuvuga ngo ico no kwita ico twavuga muri Rivet Masonere canke mu gatabo kabimbuzi, imisozi indwi zana impinduka canke yihinduka bariko barashikako, kandi niho byoroha gusumba ngo twese bikoze nkishira hamwe. Ico rero naco nyene kimuco novuga twokwirata uno munsi. Kibazo kindi ni carajijwe n'uwitwa Pascal, abaza ati mbega ivyo biharuro 491,112 bakijijwe, ivyo bintu mwebwe ivyo biharuro mu bironka gute? Nagomba kubamenyesha yuko kino gikorwa tugikora mu buryo buteguye neza, buri mwingene iraporo zitangwa, burimwo ingene tubika ibiharuro, ingene turonka amakuru buri munsi. Reka mvuge nka kujya ko muri banki murabona bakoze akazi ku mugoroba barakorotira, ni ukuvuga ngo umukuru wa banki araraza amahera yose yinjiye n'ayasohotse n'ayagizente, berebe irariza amahera yose y'amabanki yose ingene ameze. Natwe irisekeza ariko riraba turara tuzi mwishe ahantu hose twakorera imba mu makomine 60 canke 72, turatuzi ngo hashikirwa abantu aba muri abo hihanyaba, muri abo bari barasubiye inyuma bakomejwe mu buryo bw'impemu bangana gutya. Ivyo rero ntibigoye, ivyo haro tubironka gutyo. Bwa kandi wajije uravuga uti none kuko bagize bana baguma bagwira ukasanga umenye nene abantu buryo baba bakijwe bumenya gute ko bakijijwe. Aho twebwe dufatira kuri Bibiliya dufatira kuri Bibiliya, umuntu yizeresheje umutima akahatuza akanwa kiwe ko Imana yavuye Yesu Kristo mukuye mu bapfuye, uwo muntu arakizwa. Yatuye Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe arakizwa. Abasigaye ibyo gukomezwa kwiwe, abasigaye ibyo gukurikiranwa kwiwe, novuga rero ariko mwene data Mesora yavuze twakosoye ubu ko twaramwitse abantu hama bakaca bavayo, mugabo n'ishengero bikaba ryaherekeje gusa batumva ko ari responsabilité ya mugabo ukiri novuga kabijubu, nuko abo bantu barongitswe n'iryo shengero hama bagiye barahaza, hanyuma barasubirayo kuraba abaje kuba Mungu bakurikirana bakabigisha. Nk'ubu nababwira yuko shake canke buri wa Mungu wose iyo hageze nko kwa gatatu turanka amaraporo atubwira ati muri bamwe bashasha bakijijwe muri isekeza bangahe baje gusenga baracabandanya. Hariho n'abamaze turanka n'amaraporo ati muri bandi bakijijwe 30, 24 babatijwe. Urumva nk'abantu baba babandanije. Rero turizera yuko igikorwa kiba cyakoretse cyo gukizwa
ntawofatira ngo ico gikorwa twakoze kingana gutyo uburyo kirabiye mu gihugu cose si kinini, nticobuza ko ubwo mubona kumenga y'abantu badatunganye, hama kandi bazi yuko urugendo rwo gukizwa no kwezwa bigenda biba buri munsi. Uwitwa Samuel nawe yaragira ati abavuga butumwa mubakurahe mwisunga iki bafise ubumenyi buki. Reka ndacishwe muri kahise kubera ubaho bava harazwi bava mu ishengero ry'abarungitse. Muga kera twarungika abanyamuryango ba Kristo ego bava mu muryango mu mashengero atandukanye, ariko twaraca no mu yandi mashengero tugahamagara abagomba kuja muri iryo sekeza. Jewe naje mu mwaka wa mbere ndarijamwo sinari bwaba umwimbuzi, mugabo numvise bariko barahamagara mu isengero bavuga bati abashaka kuzoja mu ivuga butumwa baza biyandikishe. Nuko rero tubaronka ico gihe, hama inyigisho zimwe n'abashikiriza ubutumwa ni turazifise cyane mbere no ku migwi itandukanye. Ntumirire mbere abatwumviriza n'abarongozi b'amashengero bafise iyo migwi yo gusohoka ivuga butumwa ryo ku muntu batazi ngene bo bigenza, turahari kugira ngo cyangwa tukibafasha. Turafise ubutabo bwinshi, hariho agatabo kavuga ngo ndi umwimbuzi nyawe. Ako gatabo kerekana ingene umuntu ashikiriza ubutumwa bwiza utarondogoye ngo uvuge ivyo biri muri bibiliya byose umuntu atakara. Hari uburyo rero bwinshi bwo kuvuga ubutumwa, aho uri aho ukorera, aho wama ku kazi canke kwishura, aho abo mwigana canke mu isoko aho wandira iduka ryawe. Hakaba n'ubutumwa novuga bw'umwampi, mbega umuntu agutwaye kwikinga ko niwava ngane mbubwiye muri Aziya kuzobushitse wogenda umubwiye iki. Kubera igikorwa nyamukuru ngaha kihari ni gushikiriza ubutumwa bwiza ko abantu baza gukizwa. Ico ni igikorwa cande campwe mu yera, muga gushikiriza ubutumwa bwiza ni ibintu bikomeye kubera ukwizera kuva kukumva. Hariho rero imigwi itandukanye n'ubuhinga bwo kubashikiriza ubutumwa bwiza. Mwumvise ndababwira nti abantu bakoresha ibintu by'ubupfumu n'amangetengete nk'abo tuba dufise ingene tubashikiriza ubutumwa bwiza. Abo iyi migwi yindi mwumva nk'abo bafata ibiyayuramutwe, nk'aba mwumva bafise imyuga yindi itari myiza, ubwo buryo bwose burahari. Ingene dushikiriza ubutumwa bwiza mu kibano c'abatwaye ibyo byose turabifise. Rero turafise ubuhinga bwinshi dukurikiza mu kujana ubutumwa bwiza ahantu. Nk'hano ngirwa ko mvuge nko mu batwa twarakoresheje ubuhinga bwitwa 3B canke B3. Ubwo buhinga buvuga ngo basengere, bitwararike, bashingira intahe. Ukuvuga ngo uje kubwira ubutumwa bwa mbere umusengere, akubabaze wumve ko akwiye kubwira ubutumwa ko aragenda mu mahonero. Icya kabiri mwitwararike, ega natabona urukundo rukora mu bikorwa, ntaza kwizera yuko urwo rukundo rw'Imana uvuga urufise. Icya gatatu n'uwumva ubucuti ikiraro kikaba hagati yawe nawe umushingira intahe mubwire ubutumwa bwiza bwa Kristo. Hari ikindi kibazo cyabagijwe n'umuntu ntumvise izina, avuga ati cyo kwishurwa n'uwari wese, ati abatwamara bashikira mu myaka 25 iheze, ati yindi migwi mutegekanya kwishikira gute? Ntituzoshikira imigwi yose ibaho ikeneye ubutumwa bwiza, ariko abigishwa twateguye bariko barabikora. Igikorwa gisigaye twakora ahubwo nuko twoza turabahuza, bagakarishanya abari muri ntuzenya imwe bagakorana, abariko bakorera ku migwi imwe bagakorana, abariko barashikira bagakorana, hanyuma abagitangura batubona iyo bijana tukabafasha kugira ngo ntibakore amakosa nk'ayo mwumva aba yarakozwe muri kahise. Nibaza ko ngerageje kwishura, sinzi ko ari ikibazo baba nasigaje. Murakoze. Oui. Murakoze cyane. Inyishu ni nk'iyo niyo mpejeje kuvuga. Ntituri muri kaminuza twebwe nk'umuryango w'abayobozi ba Kristo. Ico gihe twakoreye iminsi itari mike, turakorera ibikorwa by'amahoro byo gutegura abarongozi muri babandi bigishwa bahindutse. Ubu turafise abarenga 2 bariko barakorerayo. Nukuvuga ngo
ahubwo igikorwa dusigaje gukora twebwe ni ukuraba abigishwa bahindutse cyangwa abo twita bakatagizere active bari bafise imihamagaro yo gukorerayo nyene tubandanye kuba bagufi no kubekipa n'abandi bafise igerekwa ryo gukorerayo twifuza ko abakorerayo bogwira ntitwiharize igikorwa cyo gukorerayo twenyene kubera twogira umwimbo muke. Murakoze cyane. Mwasa mu kuyinjiramwo hariho amategeko agenga ishirahamwe, ni ukuvuga ngo hariho userukira imbere y'amategeko ishirahamwe, uwo barandika bakamusaba ko bagomba kwinjiramo, hanyuma bikigwa hama bakamwakira canke ntibamwakire bivanye n'ingene uwo muntu yasavye uwo ari we n'ingene yabisavye n'intumbero afise n'ingene yakunze igikorwa. Mugabo turafise novuga turafise ahantu novuga hari abakorerabushake, nta woshaka ngo yinjiremo buno nyene ata kintu gikorwa yabanje gukora ngo tubone tuti uyu muntu by'ukuri akunda kino gikorwa. Murabizi yuko abantu bararyoherwa no kwinjira mu mashirahamwe, ariko kandi birasaba yuko haba hariho amategeko yisungwa kugira umuntu yinjire. Ayo rero arahari kandi umuryango wugururiwe abantu bose atakuvangura, mugabo birasabwa bikigwa bikemerwa. Akantu kunganiragaho nuko kuba umunyamuryango no kuba mu bikorwa by'umuryango ubu biratandukanye. Abantu bose bagomba kuba mu bikorwa by'umuryango barabibamo bivanye n'igikorwa cyabanyuze, bakaza nyine nk'abantu b'amashengero atari ngombwa ko baba umunyamuryango wacu bajya munsi y'amategeko y'umuryango. Rero abo bavuga butumwa mu mfite amajana 3,000 abo imbuzi mu buryo bw'amategeko s'abanyamuryango, mugabo n'abantu bakurikirana porogaramu yo guhindura abica no kuvuga ubutumwa byo mu muryango. Sinzi ko aho kantu bakumvise. Rero ibikorwa byose biriko birakorwa abantu benshi bashobora kubyinjiramo, bamwe bakaba abakorerabushake muri ivyo atari ngombwa ko baba abanyamuryango. Ubu abanyamuryango ni igitigiri gito, mugabo abakorerwa n'umuryango n'abakora n'umuryango ni igitigiri gishobora kwaguka. Kandi mu butumwa twabarije nk'uko tunezerewe no kurusangiza izo umuryango sikumwe na 5 mbega icyo twokwitega twakwishengero muri rusange imyaka iri imbere twagaruka tuba tuvuga. Hanyuma agatabo igihe Mose yavuka ariko muri mwirizigisha mavuze muti ishingiro ariko ibiri kibagira naka twamutera ishingiro y'umunsi kugira ngo ibyo bijyane ririmo icyo gihe asetangu byongere kwisanga muri icyo gihe nk'icyo gutakaza buranga n'ubuzima bwa Bibiliya cyo kari igikorwa arakamutera ishingiro. Iki shingiro cyo kwitega cyangwa icyo twiteze mu myaka iri imbere, byinshi mu byo twakoze ni imbuto zimwe zicakura, mugabo izindi ziramaze kwama. Mu by'ukuri ihinduka twatanguye tubona riba igiye kuzobandanya, cyane cyane twiteze kuzobona benshi mu baciye mu bikorwa byacu bahinduka abarongozi, bagendera cya cyifuzo dufise bakagishira ku mugaragaro. Kandi ibyo byaramaze kugaragara ko ba mbere batanguye natwe ubu bari mu bibanza by'uburongozi biboneka. Twiteze rero ko bagendera bwa burangamutima aho guhimiriza bagaterera. Nico numva novuga kigaragara twiteze. Hanyuma yego siziko yungana jewe ikindi nditeze mabona kino gikorwa cisekeza yivuga butumwa twagikoze imyaka myinshi 20 tucita campagne nationale, ariko kiba cabereye mu ntara zose mugabo ntikiba cakwiye igihugu cose. Ndifuza rero canke nditeze kuzobona umunsi umwe campagne yakozwe mu gihugu cose, hamwe ku mutumba wose yakavuga ubutumwa bwiza nka kurya ikintu kiba mu gihugu cabaye ku mitumba yose nka kurya kwa matora canke rusasuma. Ico kintu ndaciteze, sinzi ko nzoba nkiriho ariko ndaciteze kubera umurindi biriko ndabona yuko umeze neza. Icya kabiri niteze yuko aba barongozi bahindutse canke barazana impinduka bagwira, bahaguruka bakaba connecte canke bagakorana, hanyuma igikorwa twabivye nk'imbuto kigakorwa na benshi kugira gishike ku rugezo rushimishije
gusumba gikozwe n'ishirahamwe rimwe. Ikindi niteze kw'ishengero ni ukubona ishengero ryijukira gushikira imigwi itarashikirwa n'ubutumwa bwiza. Kuvuga ubutumwa gusa mu mpome zine z'ishengero, mugabo kwimvira bati hano hantu hari umuguru w'abantu batarashikirwa n'ubutumwa bwiza, twama tubaca ko tugiye gusenga bibereye aho kubashikira. Ico no kwita ijana butumwa hagati mu gihugu. Icanyuma ni ijana butumwa no hanze. Ico naco nyene turaciteze, kandi umuryango w'abarinzi ba Kristo uriko uragikorerako wifatanije n'andi mashirahamwe n'amashengero kugira ngo turabe ingene twoshobora kuja hamwe dukora igikorwa c'ijana butumwa no hanze, kugira ngo iyi mbono twavuze ngo kuvuga Burundi bukayangana mu mahanga uhereye muri Afrika, nibaza yuko bizovana nuko hari abantu bemeye bakava muri iki gihugu bakajana akarangamutima dufise, bakajana ubutumwa bwiza mu bindi bihugu bitarashikirwa. Nuko nibaza Burundi buzoba buriko burakayangana, iryo reko rikaba rishitse. Murakoze.